Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerereye hirya no hino ku isi ndabaramukije mwese nanabaha ikaze abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya hino ku isi ndabaramukije mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo ya 22 gitugutu 2024 ndabahaye ikaze mwese ngaha kuri Burundi News TV mbonesha kure Imbere ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa nyine mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze mwese rero amakuru yacu reka mbabwire ingingo nkuru turaza kugenda turagaruka by'umwihariko mu makuru akomeje kugenda aravugwa muri kino gitondo tugiye kugaruka kuri operation Karembe ya AFC cyangwa se umwari wa M23 ngaho ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni operation rero yaje kugendera siguye umwari wa M23 wongeye kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda adushikira cyangwa amakuru akomeza kugenda aradusomira. Impamvu ya operation rero ni operation ikomeye cyane yaje kugenda irahitana ingabo nyinshi z'abasoda b'u Burundi ndetse harimo n'intwazangabo zibiri nkuko twagiye turabigarukaho. Inzego z'u Burundi by'umwihariko komvo z'abegereye igisoda amakuru aturuka yaravuga ko by'umwihariko baguye mu kantu bakababazwa n'uburyo ingabo z'u Burundi zongeye by'umwihariko gupfira muri izi ngwano nkuko bikomeye cyane. Kenshi iyo umwari wa M23 rero wafataga ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye cyangwa se wagiraga agace ufata ukakirukanamo ingabo byabaga bwizwe rero by'umwihariko ko habaye umukutano ko barwanye ku buryo bukomeye cyane. Mu nyuma y'iyi ntambara rero bivuga ko yoba yarabaye ku cyumweru by'umwihariko ariko kandi ku munsi w'ejo bikaba bivuga ko hoba harabaye iyindi ngwano ikomakomeye cyane aho izo ngabo zinganjemo iza Kongo n'iz'u Burundi n'izahezo zariko ziragerageza by'umwihariko mu kurabira hamwe rero uburyo zo kwisubiza ako gace ka muri Tetwahi ya Warikare by'umwihariko bivugwa ko zaba zaragerageje kukisubiza ariko akaba atamakuru arambuye yaramenyekana. Amakuru akomeza kugenda radushikira nuko ingabo z'u Burundi zongeye gutabaza nyuma y'igihe kinini cyane zikaba zongeye by'umwihariko kuzamura amajwi yazo. Izi ngabo z'u Burundi busanzwe kubona ubutabazi biragoye mu nyuma y'uko rero by'umwihariko zangiwe kuba zojyana amatelefone yazo ku mirongo y'imbere ku rugamba bigendanye nuko mbere iyo bagiragayo n'ubundi botangaga ubutumwa ndetse bagatabariza ku mbuga ngurukana bumenyi zirimo nk'ama WhatsApp. Guhera umwaka w'2023 ingabo z'u Burundi zirungitswe ku butaka bwa Kongo by'umwihariko zaragiye zihura n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse zimwe zirafatwa amiri n'umwari wa M23 izindi ziricwa izindi zirakomereka ku buryo bukomakomeye cyane izindi zirapfa. Gushikana n'isare by'umwihariko izi ngabo bigendanye no kuba arizo zishogwa imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba nizo zikunze guhura n'ibibazo bikomakomeye cyane ndetse hamwe n'abazarendo n'aba FDLR bakaba bakunze kugaya ibigendanye rero by'umwihariko n'uburyo ingabo za Kongo zizwi nka FARDC zitwara kuri no mirongo y'imbere ku rugamba. Ndabaha ikaze mwese by'umwihariko tugiye kurabira hamwe kuri operation ikomeye cyane operation ya Kasamutwe ariko kandi turaza kurabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa. Ku munsi w'ejo kwigenekerezo 21 rero nibwo by'umwihariko habaye umuhango wo kongera kwibuka aby'umwihariko cyangwa guhereza icyubahiro wahoze ari perezida mu gihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye yanitiriwe ikibuga cy'indege mpuzamahanga ca Bujumbura rero by'umwihariko kiba cyaritiriwe nyine Melchior Ndadaye. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa amakuru akomeza kugenda aradusomira nuko Varisto ndayishimiye mu ijambo ryiwe yaje kugenda aravuga ibintu bikomakomeye cyane ndetse abatari bake babikurikiye bakaba baratangaje ndetse bakanagaragaza neza yuko ari akamaramaza ndetse by'umwihariko bagaca amarenga yuko by'umwihariko yiteguye ingwano ku buryo bukomakomeye cyane aho yavuze ko u Burundi bugomba kuzitanga mu buryo bwose bushoboka mu rwego rwo kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe by'umwihariko akomeza kugenda arinjirira igihugu cy'u Burundi. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko hirya no hino ku isi nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Bwana Patrick Muyaya rero iratangaje ikizotuma batsinda umwari wa M23 mu nyuma y'uko rero bagerageje gukomeza gushakisha ibikoresho bya gisoda ndetse bakaba ariko baraganira n'ubutegetsi bwa New Delhi mu gihugu cy'Ubuhinde mu kurabira hamwe ubwo buryo rero bo bagurisha indege z'ingwano kandi zidahenze cyane. Amakuru akomeza kugenda arashimangira ko ku bwa Patrick Muyaya iki gihe aricyo rero boshoye amahera menshi cyane mu bigendanye n'ingwano ndetse akanavuga ko ariyo mpamvu bagomba kuzoyitsinda ndetse bakazanifashisha gahunda igendanye no gukomeza kotsa igitutu by'umwihariko igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse by'umwihariko
bakaba bazakomeza kugenda by'umwihariko barabinyuza mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye mpuzamakungu ndetse n'inama zigiye zitandukanye. Kongo irashinja igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda kurungika abasoda by'umwihariko ku butaka bwa Kongo, ariko icyo gihugu kikabihakana. Yemwe n'umubare wa imitwe rero by'umwihariko ntiwemera yuko ufise abawufasha, uvuga yuko ubwawo ugaragaza kwirwanaho mu mbaraga zawo. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi nacyo cyorongitse abasoda ku butaka bwa Kongo kugira ngo bafatanye ibintu bitegeze birarebwa neza ibishobora kuzozana umwuka we ndetse n'ingwano ngaha muri kano karere k'ibiyaga binini. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Reka tuyatangurire mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, ariko nimba ari ubwa mbere usenga byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, nyine mu bice bigiye bitandukanye mu makomine agiye atandukanye. Mwese twizere ko muri amahoro kandi mumeze neza. Abatwumviriza bari ngaha mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye, haba mu burengero bwa Afurika yo hagati no mu bumanuko bwa Afurika, mwese turabaramukije tunabaha ikaze. Hari abatwumviriza kandi muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese tubahe ikaze ngaha kuri Burundi News TV. Ikaze tuyatangurire mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, ariko kandi tunakomoza kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bongeye kumvikana bariko baratabaza, ndetse by'umwihariko bongeye kumvikana by'umwihariko barashimangira ndetse banagaragaza ko batewe impungenge by'umwihariko n'uburyo bakomeje gupfa ndetse n'ibibazo bakomeje kugenda barahura nabyo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse anerekana neza yuko inzego z'umutekano ngaha ku butaka bwa Kongo ndetse by'umwihariko zifatanyije n'izo ngaha ku butaka bw'u Burundi zongeye by'umwihariko gukubitwa inshuro ku buryo bukomakomeye cyane. Ibitigiri by'abasoda bitari byamenyekana rero nibyo byamaze kugenda biremezwa neza yuko byoba biriko byatakarije ubuzima muri izi ngwano, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni ingwano zabaye cyangwa se urugamba rukomakomeye cyane rugendanye by'umwihariko no kugerageza kwisubiza ibice bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru yama aradushikira, nk'uko bikomeza kugenda biragara. Umutwe wa imitwe uraherutse gukora operation ndetse n'ingwano ikomakomeye cyane ubwo wagabwagaho ibitero. Ni ibitero byaje gusiga uyu mari wa imitwe wongeye gukora andi mateka, nk'uko biriko biradushikira, maze ukaza kugenda wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, cyane n'ibice bishasha byo muri territoire ya Walikare, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abegereye by'umwihariko ubutegetsi bwa Kongo barafise ubwoba bw'uko uyu muhari by'umwihariko ushobora gukomeza kwigarura ibindi bice bigiye bitandukanye, noneho ukaba wagera by'umwihariko no mu ntara ya Chopo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni mu gihe kandi by'umwihariko abayobozi bafise impungenge zumvikana mu nyuma y'uko ibyo bice ari bimwe mu bice bisanzwe birakungahaye ku bigendanye n'amabuye y'agaciro, ku buryo bishobora kuba byogira ingaruka mu kongerera ubushobozi n'imbaraga uyu muhari wa M23. Kandi uyu muhari birasa naho udafise gahunda yo kurekura igice icyo cyose wabashije kuba wofata, aho ukomeza kugenda ugaragaza ndetse unerekana neza yuko by'umwihariko bizogorana kugira ngo ubashe kuba wosubira inyuma, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abatari bakeya rero by'umwihariko bariko barerekana ndetse banasaba ndetse by'umwihariko banatangaza neza yuko by'umwihariko batewe impungenge mu gihe ingwano zari ingwano zikomakomeye cyane. Amakuru aravuga yuko abaturage bashika kuri 35 aribo bahasize ubuzima, abashika kuri 40 rero baza kugenda barakomereka ku buryo bukomeye cyane, mu gihe bandi bagiye bahungira mu bice byasaga naho bitekanye. Amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko by'umwihariko ibitigiri by'abanyagihugu bakomeretse abandi bagapfa ari binini cyane, ariko ngo wegereye habereye urugamba ho ngo biratangaje ndetse biranakomeye uburyo by'umwihariko intwazangabo abasoda bato bagiye baraburira ubuzima muri izi ngwano. Igihugu cy'u Burundi cyaraciye kirarumira, usibye abasoda yerutse gutangaza ndetse no kwemeza yuko baba baraguye nga muri Kongo bazize impanuka, by'umwihariko cyane impanuka y'inkuba yaje kugendera bakubita. Ubu noneho sinzi ico baraza kugenda baratangaza. Biravuga ko intwazangabo zishika muri 2 z'u Burundi zari zirongoye urwo rugamba ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, ndetse n'abandi basoda bagiye batandukanye ari bamwe mu bagiye baraburira ubuzima muri urwo rugamba, nk'uko amakuru amara dushikira canke akomeza kugenda aradusomera.
kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko haba ku ruhande rw'u Burundi cyangwa se by'umwihariko ku ruhande rwa Kongo ntibaragira icyo batangaza ku bigendanye n'abo basoda bama barapfuye cyangwa se baherutse gupfa. Icyakora by'umwihariko amakuru akomeza kugenda dusumira aragaragaza ko rwa rugamba rw'injyana muntu ndetse rwaje gusiga umwari wa M23 unafashe intwaro nyinshi cyane zigiye zitandukanye. N'abasoda b'u Burundi navuze ko bagiye barajya ku mirongo y'imbere ku rugamba barangiwe gutwara amatelefone yabo mu rwego rwo kugira ngo badaca baratabaza nk'uko bari bamaze igihe barabikora nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Tugaruke gatoya ku bantu by'umwihariko basanzwe barakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo. Ku bantu batazi Kongo rero by'umwihariko ariko bakunda amahoro bakanakunda umwari wa M23 by'umwihariko ubundi M23 yiganje muri Nord Kivu irafise teritwari ishika muri zitandatu. Muri izo teritwari harimo rero na Warikare. FDLR kandi aha hantu irakunda cyane, harimo rero abarundi ndetse n'abazarendo bivuga ko aribo bari baragerageje kugaba igitero igitero simusiga ariko bikaza kurangira n'ubundi yisubije ndetse inafashe ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari umugenerali wita Generali Kabido rero wari warayogoje abanyagihugu cyane cyane abari mu mujyi wa Kashuga nk'uko amakuru y'amaradushikira. M23 rero kugira ngo ikomeze ihe rero amahoro abanyagihugu bari mu bice bagenzura nuko rero iyi Kahembe yagombaga by'umwihariko kuba iri mu maboko yabo. M23 yaragiye Kahembe yarateguye neza operation yabo nubwo rero bitari byoroshe ndetse by'umwihariko yaje kugendera hura n'ibitigire by'abasoda benshi biganjemo abasanzwe barabarizwa mu bazarendo abo muri FDLR, ingabo z'u Burundi abo muri Sadeke ndetse by'umwihariko n'abandi basanzwe barafatanya. Bivuga ko M23 bigendanye na tekinike ndetse by'umwihariko n'ubunararibonye isanzwe irafise ku rugamba, ikindi no kubisanzwe irafise abasore banyaruka ndetse kandi banafise imbaraga yemwe bazi n'icyo bagwanira. Ntibyabagoye cyane mu bigendanye no kuba bufatiye ibice mu nyuma yo kohereza umuriro w'ibisasu ndetse imitutu y'imbunda bakayerekeza ku bitigiri by'abo basoda baza ari ikivunge ndetse binavuga ko benshi baza banafise ubwoba ndetse benshi bakanahunga. Bivuga ko kandi yanabakurikije urufaya rw'amasasu. Wazarendo abarundi aba FDLR barashe mu bice rero bya Kashuga bashaka rero ko abanyagihugu bahunga birangira ahubwo RS canke M23 igiye kubohora Kahembe kugira ngo amahoro aboneke kandi byarakozwe neza. Kahembe by'umwihariko irara mu maboko y'ingabo za AFC cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushika M23. Gusa operation rero irakomeje kuko hari akabuga k'indege by'umwihariko gato gakomeje gukoreshwa na FDLR abazarendo ndetse n'abarundi by'umwihariko basuka abasirikare babo by'umwihariko aha ni muri Pinga nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abantu bati buriya by'umwihariko Goma ayo ko batayifata bite. Warikere rero mu misi itarambiranye AFC cyangwa se M23 izaba ikomeje kugendera yigenzura yose, ubwo Goma bizaba birangiye nayo by'umwihariko ndetse ni nabwo bwoba inzego z'umutekano za Kongo ndetse n'u Burundi n'abasanzwe barafise abasoda nga muri iki gice bakomeje kugenda rafise abo bagaragaza ko bashobora kuzoboreramwe umubare munini w'abasoda kandi bakaba bakomeje kugenda barabashora mu rugamba ndetse no mu ngwano badashobora kuzatsinda. Kibumba Warikare Sake aho hose rero niho Goma ikura by'umwihariko ibibatunga. Kuba rero hagenzurwa na M23 Perezida Tshisekedi rero azapfukamira M23 abasaba ibiganiro kuko rero Goma yaba isigaranye u Rwanda gusa kugira ngo ibashe kuba yobaho. Muri make rero by'umwihariko barazengurutse umujyi wa Goma, imihanda yose ijyayo baragenzura. Uyu munsi by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira no k'intare za Sarambwe zikomeje kugenda zirakora ibidasanzwe ndetse by'umwihariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi by'umwihariko zo ngo zirakomeza kugenda zirahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Umwe mu basoda b'u Burundi utifuje yuko amazina yiwe by'umwihariko atangazwa yaragize ati: turatewe umutima uhagaze n'urugamba tubona two tudashobora kuzagwana ngo turutsinde mu gihe twarurungitswemo rero by'umwihariko n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Yagize ati: uri mu ngamba mu gihugu cacu cy'u Burundi ukumva umare wa M23 uba wumva ari akantu koroshe, bawumva ari akantu koroheje, ariko ndabamenyesha yuko umare wa M23 ari ingabo zikomeye cyane ndetse zinafise imbaraga, zinafise n'uburyo ndetse n'ibikoresho byazo kandi bigezweho. Kenshi uranasanga baturusha ibikoresho
icyakora kuri ingingo y'ibikoresho nta wayitindaho kuko kenshi bagwanye usanga inzego z'umutekano za Kongo n'abafatanya ibikorwa bazo batakariza ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse bikarangira uyu muhari wa M23 ubashije kuba wo byigarura cyangwa se ubashije kuba wo bifata nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Hagati kandi amakuru yihuta nuko izi ngabo z'u Burundi icyo zabonye ku muhari wa M23 ari uko uyu muhari usanzwe urakorera hamwe ndetse ugafatanyiriza hamwe ndetse ugahuza imbaraga ndetse ukagira uburyo utegura ibintu bigendanye no kuba inzego z'umutekano za Kongo zifata n'abo zifatanyije. Ibingi batari kuba bimeze mu gihe buri wese abakeza yiwe, mu gihe buri wese aba abyumwariko agerageza kuba yo kwigwanaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi biri mu bintu bikomeza kugenda biratuma rero bahatakariza abasoda, ariko ubundi bikagena no kuba abasoda benshi basanzwe barabarizwa nga ku butaka bwa Kongo badafise ubushobozi cyangwa ubunararibonye bwo kugwanira mu mashamba akomakomeye cyane n'imisozi miremire, kuko rero umwari wa M23 uhamaze igihe cyangwa se usanzwe uzi ibice by'iwabo kuba bo bigwaniramo. Nga mu gihugu cacu c'u Burundi kandi tutarohova ku munsi w'ejo nibwo habaye igikorwa gikomakomeye cyane cyo kongera kwibuka umuhisi by'umwihariko zaratwaye igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye yanitiriwe ikibuga cy'indege mpuzamahanga ca Bujumbura. Ku munsi w'ejo rero by'umwihariko uyu muhango ukaba wararanzwe no gushira indabo kumva rero aho by'umwihariko Evariste Ndayishimiye mu mutekano karundura aho by'umwihariko abasanzwe baramucungira umutekano bari bakamejeje ndetse by'umwihariko bafise impoho zikomakomeye cyane nk'uko amakuru yamara dushikira bigendanye n'amasanamu ndetse n'amavideo ariko arahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi biriko birerekana uburyo umutekano wari umeze ndetse n'uburyo warukaze. N'umukuru w'igihugu kandi yari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, harimo abategetsi bagiye batandukanye nk'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca bataziranda kugarika n'umutambukanyi wiwe aho berishingiro umushikiranganje ajejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu n'umutambukanyi wiwe abarimo General Prime Ingabo Pierre Nkurikiye ndetse n'ukuriye iperereza nga mu gihugu c'u Burundi umuyobozi w'igipolisi ndetse n'abandi basoda n'abandi bayobozi bagiye batandukanye mu ngeri zose abashikiranganje mu byo bajejwe bose baritabye uyu muhango. Barakurikiye by'umwihariko igikorwa cyo kushira indabo kumva ndetse harakurikiyeho akarasisi k'abasoda ndetse harakurikiyeho ijambo rya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaribanze ku banzi b'igihugu bakomeza kugenda baragera amajanja Burundi maze bagaragariza ko Uburundi bwa butandukanye n'ubwa mbere basanzwe bazi. Yarabagaragarije ko by'umwihariko Uburundi by'umwihariko ari nk'igihugu ca Kanani Imana yihereye abayisiraheli. Yababwiye yuko by'umwihariko kugira ngo bagere muri Kanani babanje kugenda baragwana ingwano zikomakomeye cyane kandi bageragezaga kubatera wese baramugwanyaga. Ubu rero yabamenyesheje yuko byarangiye bishitse abageze Kanani bagezeyo nubwo bose atari ko bagezeyo, ariko yavuze ko uzomwumvira cyangwa uzagerageza kumviriza ibyo avuga n'inyigisho ziwe by'umwihariko azabasha gushika i Kanani. Yarongeye gukurira inzara ku murima rero abansi b'igihugu bariko baragerageza kuzodobya amatora yimirijwe nga muri kino gihugu ndetse by'umwihariko no kuzagerageza kuba by'umwihariko bogaba ibitero nga mu gihugu c'u Burundi. Yaje kugenda abamenyesha yuko bitazobakundira bigendanye no kuba Uburundi by'umwihariko bukomeje kugenda buribaka ku buryo bukomakomeye cyane. Uburundi burafise imbona kazoza by'umwihariko bwihaye guturuka 2040 gushika 2060 yo kuba buteye imbere. Biravuga ko Burundi bugiye gutangura gushora amahera mu bice bigiye bitandukanye ndetse no byiciro bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yamara dushikira nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa cane mu bigendanye n'uburimyi ndetse by'umwihariko no mu kwimba ubutare hakiyongeraho kubaka igisoda gikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Hari abatajya umunwa mu kugerageza ko mu ndetse no mu kwerekana ko Evariste Ndayishimiye naramuka ashyize imbaraga muri izo ngingo zose bizaba intandaro nziza yo kongera kubaka Burundi. Cyakora hari abatajya umunwa mu kumusaba yuko intwaro yiwe by'umwihariko yohagarara ku migendanye no kunyuruza abantu ndetse no guhitana abantu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Twerekeze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma y'urugamba rukomakomeye cyane rumaze imisi ruraba ndetse rukaba rwarabaye akasamutwe. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko bwana Patrick Muyaya ari byo yatangaje bishobora kuzobafasha mu gukomeza guhangana n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera.
Bwana Patrick Meya rero asanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba minisitiri w'itumatumanako n'itangazamakuru ndetse by'umwihariko akaba by'umwihariko ari umwe mu bantu basanzwe aravuga ari kijyana, araherutse gutangaza neza yuko by'umwihariko iki gihe ari cyo cyonyine cyabayeho kuba Kongo yarashije gushora amahera menshi mu bigendanye n'ingwano. Igisirikare cya Kongo cyaraguze intwaro zikomakomeye cyane ndetse zinanemereye cyane, drone zo mu bwoko bwa CH-4 zaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko nyinshi zarahaniwe n'umuhari wa M23. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira nuko baguze indege zikomakomeye cyane, haba kajugujugu ndetse by'umwihariko n'indege z'ingwanyi zo mu bwoko bwa Sukhoi-25 zaguzwe mu gihugu cy'Uburusiya, cyangwa se ziba zarubatswe n'igihugu cy'Uburusiya, zarahuze zirakoreshwa no mu ntambara by'umwihariko mu ngwano zahuje ubumwe bw'Abasovieti. Kugeza ubu ngubu kandi igihugu cya Kongo kirabona yuko izi ndege zitakigezweho, ndetse akaba ariyo mpamvu bariko barategura ndetse baranagerageza gushaka izindi ndege zikomakomeye cyane ndetse zigezweho. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aradushikira cyangwa akomeza kugenda aradusomera, nuko by'umwihariko kugeza amagingo aya ngaya hari amakuru avuga ko abagenerali bo muri Kongo cyane cyane abakuriye igisoda kigwanira mu kirere bageze i New Delhi mu gihugu cy'Ubuhinde kugira ngo baganire n'icyo gihugu nacyo kimaze gutera imbere mu kubaka ibikoresho by'igisoda, kugira ngo batangure kugenda barabagurisha ku bikoresho bimwe na bimwe. Ni Kongo rero yashoye akayabo k'amahera menshi cyane mu bikorwa bigendanye no guhangana n'uyu muhari wa M23, ariko byose byaranze. Bwana Patrick Meya yagize ati tuzakora ibishoboka byose, u Rwanda turakomeza kugotsa igitutu, haba mu biganiro kuyinyura ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye, ndetse tuzahwema kuvuga ko rero aribo baduteza akaga. Yaragize ati niba bashaka umutungo wacu bakabaye baza kudusaba ariko bataduteye. Yaragize ati barashaka kwigarurira ubutaka bwacu ariko natwe ntituzoca turabakundira. Yagaragaje ko rero by'umwihariko iturufu ikomakomeye cyane bagomba gukoresha ariyo kuvuga n'abo Rwanda, ndetse by'umwihariko no kuruvuga mu nama mpuzamakungu ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Icyakora yarongeye gushimangira ndetse no kuvuga ko u Rwanda mu rwego kugira ngo rwigarurire ibice byago bashoyemo cyangwa se bohereje abasoda bashika ku 2000. Icyakora aya makuru ntabwo ari Kongo yayazanye, usibye kuba isigaye yubakira kwanke yagenderaho. Aya ni ayasotse mu cegeranyo cyagiye habona by'umwihariko cyashyizwe habona n'abahinga muri Loni. Icyakora u Rwanda rwarabyamaganiye kuri rugaragaza ko by'umwihariko atanyungu rufise mu kurungika abasoda kuri Kongo. Icyakora rugaragaza ko by'umwihariko rufise ingamba z'ubwirinzi bashyizeho mu rwego rwo kugira ngo bakingire umutekano w'abanyagihugu, mu nyuma y'uko umuhari wa FDLR usanzwe urakorera ku butaka bwa Kongo ukorana n'inzego z'umutekano za Kongo bafise gahunda yo kuzotera igihugu cy'u Rwanda. Bashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye hirya no hino ku isi, mwese mbifurije agatondo keza, dusubire mu masaha imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.